ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Imana yasubiye kandi kutugirira neza, kuduha akaryo keza, kuba mu bwiza bwayo, tunezerwa urukundo rwayo. Amen. Uva nishaka kuvuga kuvyerekeye urukundo, muca mwumva yuko mvuga kuvyerekeye kunezerwa urukundo rwayo. Amen. Ariko mbere yuko nja mu ijambo, en fait ijambo na tuza gusangira nabuze uko ndarivuga mu Kirundi, nagumye ndondera amajambo mu Kirundi, ariko ni ijambo rivuga urukundo rudaserangurika, rurenza akagero, rudaharurwa, okay, sinzi uko nobivuga. Ni ijambo rimwe ucutoramo iryo ukoresha, cyangwa cyawa mugabo ngo fata kimwe reka ikindi. Amajambo tuza gusangira ari mu Banyefeso igice cya 3, Abanyefeso igice cya 3 imirongo kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 21. Ariko ndaza kuririmba indirimbo kandi ndaza gusaba n'imiburi buri Obedi arayizi iyo ndirimbo, araza kumfasha. Ndazi ko n'abaririmbyi bayizi, ndazi ko namwe muyizi, ariko ndakeneye ko ndirimba iyo ndirimbo mbere yuko twinjira mu ijambo. Ufite ijambo rivuga urukundo rw'Imana, reka mvuge rurenza akagero. Okay? Rurenza urugero. L'amour de Dieu est extravagant. Sinzi nimba ruko no bivuga mu Kirundi. Muravyumva? Ndazi yuko muvyumva ntaho narabivuga. Okay? Aya majambo avuga ngo Abanyefeso igice cya 3 were ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 21, aravuga ngo nico gituma mfukamira data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kumenyeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro arwubatswemo, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwaribwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Nukwishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri. Icubahiro kibicayo mu ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza kubuzukuruza bose bibihe bitazoshira. Amen. Ari hehe ko narinzi uko biri kose ndakeneye basi bangaye bamfasha, kuko iyo ndirimbo nka couple ya kabiri nayo nzi neza. Okay? Ni indirimbo ivuga, muraza kuririmba namwe, siko? Warasezeranye ko naho imisozi yonyiganyiga canke ikavaho, urukundo rwawe n'isezerano wangiriye bitazavaho namba. Ibihe nzobaho mu rukundo rwawe, niho nzibera, kuko ubu ntakekeranya, kuko uzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo, nta n'abamarayika canke ibigerageza
byo mu ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizaza byamura mu rukundo rwa Yesu umwami wanje mu ntege nke zanje mwana iyo ndemerewe iyo naniwe mu bingerageza iyo ngeragejwe mu buryo bwose n'igihe mwami natsitaye ikimpagurutsa kikampa intege nuko nibuka kuwa uzatazompeba mu rukundo rwewe niho nzibera kuko uzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo canke abamarayika canke ibingerageza byo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizaza byomura mu rukundo rwa Yesu umwami wanje byomura mu rukundo rwawe byomura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Haleluya. Mwami ndagushimiye ukuntu wadukunze urwo rukundo, ndagushimiye urwo rukundo mwami rurenza akagero. Mwami reka ibi bibe ubuzima kuri umwe wese hagati yacu, aho umuntu wese ashika avuga ati ngo ubuhoho ndazi neza ntakekeranya yuko wankunze atazompeba, ndazi yuko wankunze ari kumwe nanje. Mwami ibi bitume umwe wese hagati yacu arushiriza kwifuza guhishurirwa urwo rukundo rurenza akagero mwami, urwo rukundo ruri hejuru yuko umuntu ashobora kurutahura mwami, urwo rukundo rudaserangurika, urukundo ari rwo wewe ubwawe wihishuye kuri twebwe mwami. Reka ukomeze mwami kwigaragaza muri kino gitondo biciye mu ijambo ryawe, kugira ngo uri hano amenye yuko umukunda, amenye yuko umukunda mwami. Mu izina ryawe gera mwami Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Okay, ano majambo nasomye ni isengesho rya Paul. Mwavyumvise Paulo yasenze, siko ariko arasengera ishengero. Paulo asengera ishengero asaba kugira ngo aba bantu bashobore kuronka uguhishurirwa k'urukundo rw'Imana, bashobore kuronka uguhishurirwa kw'ikimanirico urukundo yabakunze nk'urufatiro rw'ubuzima bwabo, nk'urufatiro bakwiye kubaka ko ubuzima bwabo. Nimba hari Imana yifuje mu mutima wa Paulo kubona gikoreka muri eglise, mu ishengero, bati aba bantu bahishurirwe batahure urukundo rwanje kuri bo. Yesu ashimwe cyane. Aha rero hakaca haba ikibazo ati mbega kubera iki? Ni kubera iki ari ngombwa? Ni kubera iki bikwiriye yuko nk'abana b'Imana duhishurirwa urukundo rw'Imana? Kubera iki ari urufatiro? Kubera iki ari cyo dukwiye kubakira ku buzima bwacu, urukundo rw'Imana? Kubera iki ari ngombwa yuko duhishurirwa urukundo rw'Imana? Ibi rero ivyo nshaka yuko dusangira hamwe muri kino gitondo, siko? Ariko reka mbereke aka n'akarorero gasanzwe, n'akarorero, okay? Akarorero muca mumva yuko ari akarorero, okay?
kubera yuko hari igihe abantu uvuze akarorero baca bibaza yuko ari ibintu byabayeho. Okay, n'akarorero bon, en fait mvuze gutyo kuko ndazi yuko inzovu ntago benshi bari mubizi yuko inzovu itinya imbeba, navyo mwari muzi. Okay, ariko muri inkuru yanje inzovu isavye imbeba kuyikurikira. Murabona ukungena inzovu ingana n'ukungena imbeba ingana. Inzovu igasaba imbeba kuyikurikira. Inzovu iraza aho igiye. Inzovu irazi ibiri mu nzira kugira ngo bashike aho bagiye. Inzovu irashobora kubira ahantu ikabona kure cyane aho imbeba idashobora kubona. Hama inzovu ikabwira iyo mbeba ati tujyane, hariho ahantu ushaka yuko tujya kandi aho hantu ni heza ku bwawe. Imbeba iremeye kujyana n'inzovu, ariko uyumvire gatoya. Pa imwe y'inzovu ingana zingahe z'imbeba? Wivyumvire. Kugira ngo bazova aho bari bashika aho bagiye bariko baratambuka inzovu n'imbeba, uyumvire pa imbeba inzovu izoba yagize ucuzigwiza na otan y'amapa imbeba ishobora kugira kuri pa imwe y'inzovu. Muca mwumva yuko iyo mbeba ihashitse ihashika yahwereye. Icya kabiri, uko tuzi imbeba abazitunze mu mazu murabizi, imbeba ntigenda gutya. Imbeba ntiyigera igenda gutya. Imbeba igenda gutya. Mumaze kubibona abazitunze. Imbeba ntabwo ikurikiza umurongo. Imbeba ntikurikiza inzira, kandi imbeba iragenda igaca ihagarara ikimotereza, ukabona irahindukiye iragiye ahantu igasubira kagaruka. Uko niko zimeze. Uce wiyumvira muri urwo rugendo rw'inzovu n'imbeba ukungene bazoshika. Uce wiyumvira ukungene imbeba izoba yamaze kumera bahashitse. Ariko rero kuko inzovu izi urwo rugendo kandi ikabizi ukungene imbeba imeze, inzovu ipropoza iyi mbeba, ni wewe duga ku mugongo wanje kugira ngo ndagutware. Imbeba igira amakenga. Sha, mbega wewe wibaza yuko ndusha amayeri? Wibaza yuko jewe ntazi kwidebriya mu buzima? Erega naho wowe ubona kure, jewe ndashobora kubona ibiri hirya no hino y'ibingiye kuje. Icya kabiri, imbeba iribaza ati mbega kweli nk'ubu ninaduga ku mugongo wawe sindi buvune kweli? Wowe ushaka yuko nduga ku mugongo wawe? Ufate abana banje bose jewe natangura koza abana banje na madama ataraboza bakira kayoya nk'aba ngaba bazanye ngaha akiri mutoya uruzogi rukibako, ni jewe nataga ntangura kubiyogereza. Rero uko bakuraga abana narabaterura narabaheka, nta kibazo abana banje twagirana. Ubu rero umukuru afise imyaka 10 ariko angana uburebure na nyina. Bon, sinzi icyo mutwenze ariko ubu turakina. Rero mu gukina arigenda baterura. Sasa ubu ngize ngo ndanaterura umwe ntabwo ndamumara ko n'umunota umwe kuko mba narusha. Kera naramuterura kugeza igihe aza gusinzira, haro n'igihe yaranavyuka akiri ku mugongo, ariko ubu ntibikunda yuko umunota umwe bawumara kubera yuko baremereye. Uyo ni jewe. Ariko yumvira imbeba iriko irabwira inzovu ngo mbega kweli ninaduga ku mugongo wawe sindi buvune kweli? Uko niko imbeba yiyumvira. Ariko kandi
kugira ngo bashike aho bagiye imbeba ikimeze neza ikwiye kumvira inzovu, ikwiye kugira confiance inzovu, ikwiye kwirekurira mu maboko y'inzovu. Inzovu irashobora kugenda igaseka igiti kikagwa hasi, ariko imbeba ntibikunda. Ariko iyumvire abantu bariko baratuka iyo nzovu iri kwira situra ivyo biti, ya mbeba ivuga ngo bariko baragira gute, bariko baradutuka kuko iri hehe ku mugongo w'inzovu. Siko iyumvire iyo nzovu itabaye umuntu kumbure yaguye mu kinogo ikamukuramo, abantu bagaca bati ya nzovu yatugiriye neza. Kaka be bakavuga iki ngo urumva uko ngene twagiriye neza aba bantu. Sasa muri urwo rugendo bariko baragenda baca ku kiraro, hanyuma icyo kiraro murabizi uburemere bw'inzovu, ikiraro kiriko kiranyiganyiga, akabeba kabuze icyo kavuga, ariko kabati bandugu turahwereye kweli, iki kiraro rero kiraguye, aha twese ntituza kuharokoka. Ariko akabeba kabonye ikiraro bakirenganya, gaca kaja ku gutwi kw'inzovu karayibwira ngo wabonye. Inzovu ati nabonye iki? Wabonye uko twanyiganyije jewe na wewe kiriya kiraro? Wabibonye uko ngene jewe na wewe igihe bacagayo kari kazi yuko gapfuye, bamaze kurengana jewe na wewe twagize gute, twanyiganyije ikiraro. Ufate iki shaka kuvuga niki, nuko urukundo rw'Imana nico rukora mu buzima bwacu, hanyuma twebwe defwa tugaca tuvyiyitirira, tugaca turya ifyeri, tugaca twumva yuko ari turabahatari, kandi cyabikoze si twebwe, n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni inzovu, urukundo rwacu nakabeba. Imana dufashe cyane, Imana dufashe cyane. Rero nshaka yuko turabira hamwe kubera iki ari ngombwa yuko duhishurirwa, yuko tumenya, yuko dutahura urukundo rw'Imana, uru rurengeye uko umuntu arutekereza, uru rurengeye cyane uko umuntu ashobora kwibaza kubera iki. Ariko mbere yuko mvuga kuri icyo kintu, munyemerere mbanze kuvuga ku rukundo rwacu. Siko urukundo rwacu aha nshaka kuvuga ku rukundo dukunda Imana. Okay? Yesu yaravuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Aha ni muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Ni no mu cete cya mbere Yohana yarabivuze, mu cete cyo cya mbere igice cya 5 umurongo wa 3. Ava ngo ukunda Imana uyu nguyu arubahiriza amategeko y'Imana, arubahiriza ivyagezwe vy'Imana. Iki ni kintu gihari. Iyo umuntu akunda Imana, uyu muntu iminsi yose yumva yuko yokora ivy'Imana ishaka. Iyo umuntu akunda Imana arashobora gusenga. Iyo umuntu akunda Imana arashobora gusoma ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akunda Imana arashobora gutanga amashikanwa yiwe, arashobora gutanga ibigira 10. Iyo umuntu akunda Imana arashobora gufasha abandi bari mu bibazo, bari mu ngorane. Iyo umuntu akunda Imana arashobora gukora ibikorwa byiza byose azi yuko bishimwa n'Imana. Ugukunda Imana kuradukoresha. Petero muri Yohana igice cya 21 Yesu yaramubwiye ngo Petero urankunda? Petero ati mwamurazi yuko ndakunogera. Ako niko kajambo bavuga mu Kirundi, mwamurazi yuko ndakunogera. Ambwa ati ahura imyagazi yanje. Arasuruga kabiri, Petero urankunda? Ati mwana urazi yuko ndakunogera, ragira intama zanje. Ubwa gatatu Petero Yesu yamubaje ngo urankunda? Ambwa ati Petero uranogera? Petero ati mwana aho yababaye kuko bimubaje gatatu, urabizi neza yuko ndagukunda, ahura intama zanje. Iyo ukunda Imana, reka ndakubwira, urakora. Urukundo rwacu ku Mana ruradukoresha vya bindi byose tuzi yuko Imana ikunda. Urukundo rwacu ku Mana
rurashobora gutuma twiyima cyane twisakrifya kubw'Imana. Ubwo n'urukundo dukunda Imana. Siko ariko rero ikibazo kenshi gihari nuko ntituba tuzi yuko urukundo dukwiye gukunda Imana rudakwiye kuba ari urukundo ruvuye kuri twebwe, ahubwo rukwiye kuba ari urukundo ruvyawe, ruri produit, ruvuye mu rukundo Imana idukunda. Urukundo dukunda Imana muri Yohana igice cya mbere igice cya 4:19 aravuga ngo nimwankunda, no plutôt abati ngo nimba dushobora gukunda uno munsi nuko ari we yagize gute, yabanje kudukunda. Iyo atari kudukunda nivyo kunze yuko twebwe tugira gute, twebwe tumukunda. Rero urukundo rwacu ruhera kuko we yadukunze. Ariko kandi hari ikindi kintu gikomeye nshaka kuvuga nga kumbure kiza kugushoka. Urukundo rwacu, urukundo rwanje ku Mana, urukundo rwawe ku Mana ntabwo ari garanti, ntabwo ari kimenyamenya ijana ku ijana yuko udashobora kugwa, yuko udashobora kubivamo, yuko udashobora kudendebukirwa. Urukundo ukunda Imana ntabwo ari garanti 100% ijana ku ijana yuko utosanga wabivuyemo. Kubera iki? Reka nkwereke. Muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 18 wa 36 kugeza ku murongo wa 38 n'igice cya 18 kugeza kuri 15 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18 n'umurongo wa 25 na 27 mvuge kuri ibi bintu. Igihe Yesu yabazaga Petero ati Petero urankunda, Petero yavugishije ukuri, mwana ndagukunda. Petero ntabwo yari ko aravugana ubujyajya, Petero yarakunda Yesu. Muri iki gice cya 13 uyu murongo wa 36 kugeza kuri 38 Yesu aravuga ngo aho ngiye mwebwe ntimuri buzeyo ubu. Petero amubwira ati mwana sigaho, urukundo jewe ndagukunda, ndagukurikira aho uja hose, kandi naho wowe ugiye gupfa jewe turajana. Esha ntusiga, urukundo ndagukunda jewe naho bose bo bivamo jewe turajana. Mu gice cya 18 aho mu gice cya 13 no mu gice cya 18 ni ku mugoroba no hagati mu ijoro, nta munsi urarengana, nta 24 heures zirarengana. Muri uwo mwanya mugufi muri icyo kiganiro Yesu baramufashe, hanyuma Petero ahuye n'umuntu aramubwira ati we wari uri kumwe n'uriya mutipe, ishwida ivyo ntimubimbaze, uriya mutipe jewe ntawe nzi. Uwa kabiri amubaza icyo kibazo nyene ati sha kumengo wewe nakubonye uri kumwe na bariya batipe bagendana n'uriya mutipe, ni ivyo bintu muri ko muravuga jewe ntavyo nzi. Uwa gatatu aramubwira ati wowe ni imvugo yawe iravyerekana. Petero ararahira, Petero arakumbagara hasi, ararahira yuko atazi Yesu. Munyumve neza, suko Petero adakunda Yesu, nuko urukundo Petero akunda Yesu ntabwo ari garanti yuko Petero atobivamo. Urukundo wowe ukunda Yesu ntabwo ari garanti yuko utobivamo. Niyo mpamvu malgré ko hariho gukunda Yesu, kubera ikibazo kiri mu isi hariho abantu batakiza gusenga. Turavyemeranyije ibyo siko? Baratinya mesi bakunda Yesu. Reka ndakubwire, twebwe turasha kubacira urubanza ngo aba n'abanyamubiri. No, si abanyamubiri, barakunda Yesu kandi imitima yabo barazi neza yuko bamukunda. Ariko bakuvuga
bwana jewe niki kibazo cya corona mu isi mumbabarire sinzoba nkiboneka muri iki gihe. Hariho abandi murabizi yuko ibi vyakoze isi mu buryo bwinshi butandukanye n'uburyo no mu butunzi. Umuntu afata ngo sinze ejo uko azoba hameze bwana nimba hari icyo natangaga uno musi ilfo yuko ngabanya gatoya kubera yuko ilfo yuko sinzi kazoza karifu. Arakunda Yesu, ntabwo bisobanura yuko adakunda Yesu, aramukunda neza. Ariko urukundo akunda Yesu hari igihe rushikamwo, hariho ama circonstance ibihe rushikamwo rukadendebukirwa, rukabivamwo, rukagwa. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwira iki ni ikintu nkunda, ni ikintu nsengera iminsi yose mvuga ni Imana shoboza kugukunda, shoboza vy'ukuri kugukunda bivuye mu mutima wanje. Ni ikintu mpimiriza umuntu wese mbwira ni saba Imana, ni ikintu nsengera abantu, ni ikintu iyo ndiko ndasengera. Reka ndakubwira n'igihe ndiko ndasengera ishengero, iki ni ikintu nsenga mvuga ni Imana zana umutima wo kugukunda mu ishengero. Ariko kandi ndazi yuko hariho akaga igihe tudepanda ku rukundo dukunda Imana. Hariho akaga kuko urukundo rwacu twebwe dukunda Imana rushika ahantu rukadendebukirwa rukabivamo. N'ikindi kintu kintera ubwoba cyane, urukundo twebwe dukunda Imana hariho igihe ruzana no kwikakisha mu buzima bwacu, aho umuntu kuko akunda Imana akagerageza gukora biriya bindi vyose kandi akabikora vyama n'umutima ukunda Imana. Ariko rero iyo abona abandi batari ko barabikora nk'uko wabikora, agaca yumva yuko umengo ari hejuru yabo, agaca yumva yuko umengo we ari spirituel abandi bari charnel, akumva yuko aba bantu bari mu rwego rwo hasi. Iki ni kibazo kenshi iyo dushaka kubakira ubuzima bwacu ku rukundo twebwe dukunda Imana. Mbega ari ikibazo kukunda kwacu Imana? Nta kibazo gihari. Imana ishaka yuko tuyikunda, ariko ikibazo gihari ni igihe twibaza yuko tubeshwaho n'urukundo dukunda Imana. Naho ikibazo kiba gihari, naho ikibazo kiba gihari. Reka mvuge ku vyerekeye icyo urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwacu, icyo urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwacu. Kubera iki? Kuko dukwiye gutahura yuko nirwo rwonyene dukwiye kubakira ku buzima bwacu kugira ngo tubeho ubuzima Imana yateguye yuko tubaho muri iyi si. Reka dusome iri jambo riri mu Abaroma igice cya 18. Abaroma igice 18 umurongo wa 31. Ndasoma ni mirongo myinshi kugeza ku murongo wa 39. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kutugabirira vyose kuri we? Ninde azoturega cyangwa ninde azorega abo Imana yatoranyije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yabapfiriye? Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitayeko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega na marushwa canke ni ivyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbarwa, ariko muri vyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abaganza cyangwa ibiriho cyangwa ibizoza cyangwa abafise
ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nshaka rero yuko mubona ijambo ry'Imana riratwereka yuko garanti y'ubuzima bwacu n'urukundo rw'Imana, aho tuba tuzi neza yuko ubuzima bwacu buri assuré, ubuzima bwacu buri assuré ni mu rukundo rw'Imana gusa. Ni mu rukundo rw'Imana gusa nzi yuko mfise provision y'ivyo nkeneye vyose. Ni mu rukundo rw'Imana nzi yuko naho hoba intambara, naho hoba ibibazo, naho hoba ubukene, naho hoba ikibazo icyo ari cyo cyose cyoba gihari mu isi, nta kintu na kimwe gishobora kuntandukanya nawe. Si ivyo gusa, naho hoba ari n'ukunanirwa no kugwa no gucumura, nta kintu na kimwe gishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Kubera iki? Kuko niyo intsindanishiriza, niyo imparura nk'umugororotsi, bitavuye ku byo jewe nkora ariko bivuye ku cyo we yakoze. Kubera iki? Kuko yaradupfiriye, agira gute? Aranatuzukira. Yesu ashimwe cyane. Impamvu reka ndakubwire, iki ni ikintu gikomeye n'abana b'Imana. Reka hariho n'igihe abantu bibaza yuko nk'igihe tuko turiga ikigo cya mbere muri aya maklase yacu, hari igihe umuntu aba amaze igihe kirekire anakijijwe ariko adafise assurance, adafise icyemezo cy'uko azoja mu ijuru. Ari aho ngaho arasenga muri Life Center, arakora ibikorwa byose bisabwa gukorwa muri Life Center, ariko atari sûr, atazi neza yuko apfuye ashobora kuja mu ijuru. Aha niho acazaho na vya vyumviro vyuko basi yoja muri purgatori, sinzi bizokoreka muri purgatori kugira ngo rimwe azoje mu ijuru. Siko biri. Garanti, icyemezo cyuko tuzoja mu ijuru n'urukundo rw'Imana. Ntabwo ari byo jewe nkora, ntabwo ari byo wowe ukora. Reka ndakubwira, Imana ntidukunda kuko twakoze ibyiza, kuko turi beza. Imana idukunda kuko ari nziza. Niyo mpamvu nta muntu mubi n'umwe ariho ububi bwiwe bushobora kurengera urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Garanti, icyemezo cy'uko uzoja mu ijuru n'urukundo rw'Imana. Yarabikoze byose kuko igukunda. Ikindi, mu maprovision, mu byo ukeneye mu buzima bwawe bwa minsi yose, ibi nama nabivuze kenshi ariko kandi sinzohemo no kubivuga, reka ndabisubiremo. Hari igihe twibaza yuko Imana izotwishura mu bibazo byacu, Imana izotubera inyishu mu byo tuyisavye, kubera yuko twakoze bya bindi byose Imana idusaba gukora. Hari igihe twibaza yuko Imana izodukura mu bukene kubera yuko hari ivyo twakoze. Hari igihe twibaza yuko ugutanga kwacu cyane ariko kuzotuma Imana iduha umugisha w'amafaranga. Ibi bigatuma abantu banagenda kubitwa ngo n'abakozi b'Imana bakaja kugura ukugira neza kw'Imana, kuko bazi yuko ilfo yuko ngenda ntwaye ikintu. Rero hakaba hariho n'abantu bibereye aho ngaho akubwira ati zana ikimazi, bavyita gute? Sinzi uko bavyita, abaja mu vyumba vy'amahombe murabizi. Bakakubwira ugira icyo utanga kugira ngo uronke inyishu y'ikibazo cyawe.
abantu bakibaza yuko deliverance kubohorwa ngo none ngo ibi bintu kweri kuri wowe warabisengeye cyane kandi warakoze biriya bindi byose nimba bitaracamo ilfo yuko uba delivré bakagerageza kujya mu deliverance bibaza yuko ari byo bibahesha ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko yaduhaye umwana wayo kuko idukunda izabura ite kuduhana byose hamwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Ikimpesha gutekana mu byo nkeneye mu buzima bwanje bwa minsi yose mu mabezwe yanje nuko nzi yuko nkunda mu rukundo rwiwe yaratekeyemo ivyo nkeneye byose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mbega ndakena, yes. Ndaruha, ego. Nca mu bibazo byinshi. Mbega hari ibintu byinshi nkeneye kandi ntarabona uko nzabishikako. Ego, kandi ndibaza yuko ariko biri no kuri umwe wese hagati yacu. Ni giki kima gutekana? Ni giki kima kumva yuko nakwiye guhagarika umutima? Ni giki kimpesha kumva yuko cette fois-ci naza kureka gukora inzira z'amanyanga kugira ngo mpimbare Imana kuko ndayikunda, ariko cette fois-ci ikimpesha guhagarika gukurikiza inzira z'amanyanga nuko nzi yuko hari unkunda, uwo ankunda arazi ukungena zo bikora. Simbireka, simbiheba. Sinkunda jewe gutanga uturorero tw'abantu mba naganiriye nabo, ariko hari igihe biba ari ngombwa rero ndabivuga. Nganira n'umuntu w'umukobwa andondera ati ndafise ikibazo. Muri ico kibazo tuganira ambwira ukungene yaramaze igihe asohokana n'umugabo w'abandi ari marié. Hama bageraho birahera. Biheze nyamugabo ngo yarafise ibintu vyo kujya mu bapfumu, hanyuma akaba yaramubwiye ngo nzokukorera ikintu kibi uzoregreta ubuzima bwawe. Alors muca mwumva yuko umuntu ari muri ico kintu acarondera umukozi w'Imana kuko bakeneye imfashanyo. Okay? Ariko kandi ikimuteye kuza kurondera umukozi w'Imana nuko atinya rya jambo nyamuntu yamubwira. Muriko murabibona? Icya kabiri, igitumye cette fois-ci abo umuntu ari fervente mu gusenga bishobora kuba ari ugukunda Imana, ariko kandi bishobora kuba binavuye ku. Muriko murabibona? Muriko murabona ikimuteye? Kuko tuzi yuko ni wasenga cyane amadayimoni ntazo gukorako, ariko kandi akubwira cyo gusenga kandi akagukubita. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo Imana ari umupfumu tujya kuko ari umupfumu arusha abandi bapfumu inkomezi. No, tuza kuriyo kuko tuzi yuko idukunda. Il faut yuko umuntu atahura ni igiki gishobora gutuma ndeka gukurikirana n'abagabo b'abandi. Nuko nzi yuko ari unkunda. Utaramenya yuko agukunda, reka ndakubwire urukundo rwawe umukunda ruzogera ahantu runanirwe. Kubera iki? Kuko ibibazo bizokurengera ubone icuriya muntu ashobora kukumarira mu buryo buboneka, usange wabaye Petero. Ariko nimba ari urukundo rwiwe uzovuga ati urupfu, ubukene, kwambara ubusa, gusonza, gutabwa, kuvugwa nabi, na kimwe gishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Kubera iki? Kubera yuko si jewe mfashe Imana, ni Imana imfashe. Ntabwo ari urukundo rwanje rumpagaritse, n'urukundo rw'Imana rumpagaritse. Nizo nkomezi zifasha ubuzima bwanje. Ni giki cyo runkuramo? Naco. Ntabwo ari nature yanje, ntabwo ari inkomezi zanje zituma ndabiheba. Urukundo rwiwe ruramfasha. Urukundo rwiwe nirwo rumpagarika ahantu situation uko ishobora kuba imeze kose idashobora kungusha, idashobora kugira gute kunta hasi.
urukundo rw'Imana. Ndakundira ijambo Paulo yandikiye Timoteyo mu cyatso cya mbere gice cya kabiri umurongo wa 13. Paulo yabwiye Timoteyo ngo naho twebwe tutoba bizigirwa, naho twebwe twobivamo, naho twebwe twonanirwa, we ntazobivamo. Yesu ashimwe cyane. We azokwamara umwizigirwa. Urukundo gukunda ntabwo ruhinduka. Urukundo gukunda ntiruhindurwa n'ibihe. Urukundo gukunda ntiruhindurwa n'ivyo ushoboye cyangwa n'ivyo udashoboye. Azokwamara umwizigirwa. Wowe urashobora kunanirwa, we ntananirwa. Wowe urashobora kugera ahantu ukumva yuko umengo birakurengeye, we ntibishobora kumurengera. Wowe urashobora gushika ahantu ukumva ari nkaho umengo ubuzima nta sense bigifise, ariko urukundo rwiwe rukazokwama rukwereka yuko haracariho ivyizigiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ibi nivyo byahagurukije Petero nyuma yo kunanirwa mu rukundo yamukunze. Icyasubiye guhagurutsa Petero n'urukundo Yesu amukunda. Icyasubiye gusubiza mu ivyizigiro Petero aho atagikonta kandi ku rukundo rwiwe. Ni gute uwo wihakanye gatatu aza kandi kuri we akakubwira ati mbega urampinga? Reka ndakubwira icyambere ucusubira kwibaza vya bindi wamukoreye, siko? Amplis acha bikubaza gatatu gahwanye na gatatu wamwihakanye. Asha ni icumwa gucumisa, ariko kumva ntabwo ariko aragucira urubanza, ariko kumva ariko arakwerekana jewe na wewe turashobora kubandanya tugenda. Jewe na wewe turashobora kubandanya tugenda muri uru rugendo, muri ubu buzima aho nshaka kukugeza. Ivyo naguteguriye ntabwo ukwiye gukonta ku rukundo wowe nkunda, ubakira ku rukundo jewe ndagukunda. Kuko n'igihe uzoba wananiwe ikizosubira kuguhagurutsa nuko uzobuzi yuko ndagukunda. N'igihe bizoba vyanse mu buzima ikizosubira kandi kugusubiza mu intege nuko uzobuzi yuko ndagukunda. Yesu ashimwe cyane. Reka ngende mu kurangiza mvuga kuri ibi ivyo urukundo rw'Imana ruproduza mu buzima bwacu. Ibi ndimo kuvuga biri muri iriya text twasomye mu Banyefeso igice cya 3. Okay? Ivyo urukundo rw'Imana biproduza mu buzima bwacu. Iyo umuntu ashoboye gutahura, iyo umuntu ashoboye kumenya, iyo umuntu ashoboye guhishurirwa urukundo rw'Imana mu buzima bwiwe, iki kintu mucumva, Imana iza kuba mu buzima bwacu igihe twizeye Yesu Kristo. Imana iza kuba mu buzima bwawe igihe wizeye Yesu Kristo. Ariko igihe uhishuriwe, igihe utahuye urukundo Imana igukunda, ntabwo ari Imana ije kuba muri wowe, ni Imana iganje muri wowe, yuzuye muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Imana yuzura muri wowe kubw'urukundo rwayo watahuye. Cette fois-ci uyirekera contrôle y'ubuzima bwawe. Cette fois-ci uyireka kugira ngo abariyo imanaging ubuzima bwawe, kuko uzi yuko igukunda. Irazika kuzura, irazikaba muri wowe yuzuye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi rero nivyo bice bituma umuntu ashikaho ashinga imizi muri urwo rukundo. Twese turabizi yuko igiti gishinze imizi neza mu ivu, naho hoza umuyaga w'igihuhusi gute, ico giti ntikiranduka, siko? Rimwe na rimwe hano mu Buganda, murabizi yuko Uganda iri muri zone equatoriale. Sasa ahantu twari turi imvura yaraguye nyinshi mu buryo imvura yananiwe kurandura ico giti
mu buryo hari ibindi byari byarandutse, icyo giti cyo nticyarandutse, ahubwo icyo giti kiracika, imizi iguma mu ivu, ariko cyo gicikira hagati kubera ubushobozi bw'umuyaga. Ariko icyo nshaka kuvuga ngaha ni iki, kumbure ni ikintu gitandukanye n'icyo tumenyereye kumva, nuko icyo giti igituma gihagarara ni imizi cyashinze mu ivu, ariko en réalité ntabwo ari imizi cyashinze mu ivu, ni ukungene ivu rifashe iyo mizi. Igituma icyo giti kitagenda ni uko ivu riri aho ngaho ryafashe ya mizi. Iyo iryo vu ritari kuba ryafashe ya mizi, icyo giti cyogiye nk'uko ibindi byose byogiye. Kirumvikana icyo kintu mvuze? Reka rero ndakubwira, iyo duhishuriwe urukundo rw'Imana mu buzima bwacu, dushinga imizi muri yo. Ntabwo ari imizi yacu dufashe, ahubwo ni urukundo rwayo rufashe imizi yacu. Ni urukundo rwayo rugufashe. Seulement icyo wowe ukora ni iki, iyo mizi irirekurira kuri iryo vu, iyo mizi igaburirwa n'iryo vu, iyo mizi ikomerera, yambikirwa inkomezi muri iryo vu. Iryo vu riranurisa, riragaburira iyo mizi, mu buryo icyo giti abari hanze bakiravye babona ukungene gikomeye, ariko ubukomezi bwayo buhagaze ku ivu gitewemo. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire, ni wahishurirwa, ni wamenya yuko Imana igukunda, ni abana b'Imana twotahura urukundo rw'Imana rw'akabura rugero. Reka ndakubwire, ugushinga imizi kwacu muri urwo rukundo bizotuma ata kintu na kimwe cyo hanze kitunyiganyiza, ahubwo hanze bazoraba bati kume nguyu muntu ari special. Ikimugize special ntabwo ari imizi yiwe, ikimugize special naho imizi yiwe iri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Okay, abantu bizi iby'indimo murabizi, n'abandi mugende mugire experience. Fata ikijumbu kimwe, iki kijumbu ugikate kabiri, uca ugenda, bon ni tekinike ndende, ariko bashaka gushyira ku udukiuda ukakijomba, hanyuma ugaca ugishyira mu gacupa kariya turiya twa mayoneze, ugashyiramo amazi. Nyuma y'indwi uzobona icyo kijumbu cyatangiye kuzana imizi. Nyuma y'iyindi ndwi uzobona icyo kijumbu kitangiye kuzana utubabi. Nyuma y'igihe icyo kijumbu uzomengo ni kijumbu gitewe mu ivu, ariko ugishaka ugenda ukuramo uta, alors que ikiri mu ivu ntushobora juste gukuramo ngute, siko se, kuko cyo gifise imizi hehe mu ivu. Niko biri igihe gusa wamenye yuko Imana igukunda, iki kintu kikaba revere mu buzima bwawe, ugatahura urukundo rw'Imana mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe kizogukurayo. Nahuye n'abantu benshi, bamwe bariko aridoga ngo aho twari turi rugura hano Imatana, bati abisilamu baraje ngo ubu rero baratanga ivyo kurya, bakagenda mu bantu mu mihana bakabaha ivyo kurya, bakagira iki, ubu abantu rero batangiye kujya mu musigiti kuko babahaye ivyo kurya, babahaye pirawo, babahaye iki, bariko baraja mu misigiti. Ndavuga ati ikibazo si ico, ikibazo nuko batarahishurirwa urukundo rw'Imana. Umuceri n'inyama bigukuye ku Mana, hari ikintu utarahishurirwa. Mvuze umuceri n'inyama murabatwenze, ariko abandi bakugwayo n'ijipo. Gukurikira amajipo byabakuye ku Mana. Abandi kumva yuko tokwibuza gacupa. Ejo twari turi ku rubanza rw'umusengezana wa Madame agira dote, hanyuma turiko turitegura kwinjira, mbona umutipe umwe w'umumeti, uwo muntu mama pasa na pasa baramuzi ko twari barahuye turi kumwe, mbona bari kumwe, ndabukungene bariko baraganira, mbona baramenyeranye cyane. Hanyuma ncambaza parrain w'uyo
musengezano wa madame nti uriya muntu baramenyeranye ati ngo ntuzi yuko naka avuga uyo musengezano wa madame ngo ntuzi yuko naka ari umunywanyi wa comptoir mucamo vyo yashaka kuvuga hariho abantu kuba abanywanyi ba comptoir vyabakuye ku Mana. Ikibazo sico, ikibazo ni mbega barahishuriwe urukundo rw'Imana. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwira nta kintu na kimwe bimwe tuvyita bito ibindi ukamengo ni binini ariko ikiriko kiragukura ku Mana nuko utaramenya urukundo rw'Imana. Kuko ni wahishuriwe urukundo rw'Imana. Reka ndakubwira n'igihe waguye ntuherayo urahaguruka. Iki nico cyabaye kuri wa mwana w'icangazi. Nyuma yo gukubitika mu buzima yaramenye kwa data uriya muvye nahemukiye arankunda, uriya muvye nataye arankunda, naco yansabaga kugira ngo ngirire neza. Niyo mpamvu nza gusubiriwe ni wahishuriwe urukundo rw'Imana. Reka ndakubwire imizi yawe izo bifashwe n'urwo rukundo. Haleluya, amen. Ibi rero bidufasha kumenya yuko ubuzima bwacu butagengwa n'ivyagezwe n'amategeko. Ikindi kintu jewe namampimiriza abantu gufata umwanya wo gusenga, gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ibi ndabihimirizamwe abantu abana b'Imana bumve yuko bakwiye gufata umwanya wo kubana n'Imana mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana. Ariko kandi hari igihe nimba hatarimo guhishurirwa urukundo rw'Imana, ivyo dukora biducikira kuba abanyedini. Ibi nivyo vyabaye kuba farisayo. Aba batipe barasenga sérieusement. Aba batipe icitwa Ancien Testament bari bayizi à la lettre. Ariko ikibazo ni iki? Kutamenya urukundo rw'Imana vyatumye babamba urukundo rw'Imana. Kudahishurirwa urukundo rw'Imana vyatumye ivyo bariko barasoma batabitahura, badashobora kubaho mu munezero uzanwa n'urwo rukundo. Kubera iki? Kuko iyo tubayeho nk'abantu bari munsi y'ivyagezwe tugakoreshwa n'ivyagezwe tuba twahushije. Kandi rero ikintu kibabaje niki nuko iyo umuntu ariko arakora ibintu biboneka gutya twese tumukomera amashi tubati uyu n'umuntu wahatari arasenga arasoma ijambo ry'Imana akagira iki. Ariko kandi abana b'Imana duhishurirwa urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ubwabo ruzoproduiza muri twebwe gukunda rero gusoma ijambo, gukunda gusenga, gukunda kubana n'Imana. Yesu ashimwe cyane, amen. Aho ndangiriza nawe ni kuri uyu murongo wa 20 aho avuga ku vyerekeye iyo duhishuriwe urukundo rw'Imana biduhesha kugirira confiance Imana, kuko ni Imana nye n'ubushobozi bwose. Impamvu tuyigirira confiance nuko tuzi yuko idukunda, siko shaka yuko mwumve kikintu. Ni gute yotwima ibindi dukeneye nyuma yo kutwereka urukundo dukunda mu kuduha umwana wayo ngo adupfire? Yamaze gupruva yuko adukunda. Rero no ku bindi vyose kuko namenye yuko nkunda ndashobora kumugirira confiance, ndashobora kumwizigira. Reka mvuge ikintu gishobora kubashoka. Si tumaze amayinga abiri ngaha turiko turasenga, ndazi yuko hashobora kuba hariho abantu basenze bakisonzesha iminsi 3 renouvelable pendant les 2 semaines, bagira 3 jours seke agaca fungura kuko yifuza yuko Imana ibikora. Ndakeneye yuko Imana ihindura situation yanje, ndakeneye yuko Imana icinzira
kandi nivyo wagize neza gusenga, kuko icyo ni kimwe cyerekana yuko dufitiye confiance Imana. Ariko kandi hari igihe abantu bagirira confiance amasengesho yabo ku Mana kurusha kugirira confiance Imana bariko barasenga. Umuntu akibaza yuko Imana izomwishura kuko yasenze cyane, hako yogiriye confiance Imana yasenze. Imana idufashe cyane. Amen. No, impamvu ndayigirira confiance nuko inkunda. Impamvu wamagariwe kuyigirira confiance ukwiye kumenya yuko ari kubera yuko igukunda. Ibi rero nivyo bituzana muri iki kintu cyo kuvuga ngo iyi ni Imana ikora ibirenze cyane ivyo umuntu asaba n'ivyo umuntu agira gute anatekereza. Ibirenze cyane ivyo usaba n'ivyo utekereza wiyumvira, Imana irabikora. Kubera iki? Reka mbereke. Mu cyete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto yarababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo umvirize. Ni mu gice cya 2:9 arababwira ngo vya bindi ijisho ritarigera ribona, vya bindi bitarigera bija mu gutwi k'umuntu, vya bindi umutima w'umuntu utarigera ubona, ngo ivyo ngivyo nivyo Imana yagize gute yabikiye abayikunda. Yesu ashimwe cyane. Ivyo ijisho ritarabona, ivyo gutwi kutarumva, ivyo umutima w'umuntu utarigera wumva muri we, ivyo Imana yabibikiye abayikunda. Rero ndashobora kugira icyo nsenze nsabye Imana, icyo ndiko ndasengera n'icyo nzi. Nsengera icyo nzi, niyumvira ku bintu nibaza yuko nkeneye, mu gihe Imana yoyo izi ibindi byinshi nkeneye ifise ku bwanje mu mutima wayo jewe ntazi, ntarigera ndanamenya. Ivyo rero bisaba iki? Bisaba yuko ndayigirira confiance yo. Mu gihe ndayigiriye confiance yo, ndayireka kugira ngo abe ariyo igira controle ku buzima bwanje, non pas jewe kwibaza yuko bizokoreka kuko nabisengeye, bizokoreka kuko inkunda. Yesu ashimwe cyane. Reka ndangiza mvuge kuri aka karorero kwa Mungu heze twasomye. Pastor yatugishije ku nkuru iri muri ivyakozwe n'intumwa mu gice cya 13. Inkuru murayizi ya Petero, siko? Petero nyuma yo gufata Yakobo bakamwica, Petero nawe arafashwe, arafunzwe, ashizwe mu nzu y'imbohe. Hanyuma barindire yuko isabato ivaho kugira ngo Petero nawe yicwe. Mu yindi vugo yari kwicwa ku munsi nk'uyu dimanche, isabato yari ivuyemo dimanche, Petero nawe yari kubagiye. Hama ivyo bibaye, Petero bamufashe, ishengero rica rifata umwanya wo gusenga. Rifata umwanya kugira gute wo gusenga. Okay? Shaka yuko mvuga kuri utu tuntu tungahe Imana yanyigishije muri iyi text. Aba bantu basengeraga iki? Nimba Petero yaje kuri bo, ntibemere yuko ari Petero aje. Mu yindi vugo ntibari bariko barasengera yuko Petero yabohowe, donc yeshapa la mort, siko? Ntibariko barasengera Petero kuva mu maboko ya Herode, kuko iyo byari kuba ari byo bariko barasengera, Petero aje bari bati wo cyagitangaza kirabaye. Bariko barasengera iki? Ikindi, uyu mutipe Herode uwo yafataga yaramwica nabi, kuko mbere yuko yica Yakobo hari ahandi hantu uzosoma havuga uko ngene Herode yishe abantu baje gutanga ibibazi, ngo aca abavanga inyama zabo n'amaraso yabo, ayavanga n'ibimazi bazanye, abishira byose ku gicaniro. Très méchant. Bamaze kubona ivyo yagiriye Yakobo, ubu rero na Petero arafashwe. Mana turaje gusenga, ariko icyo dusaba niki? Nuko ibihe Petero arimo biragoye, turakeneye yuko umuha inkomezi zuko arangiza neza urugendo rwiwe, kuko ahari ntaza kuvayo. Mwami turamusengeye, bana nawe muri iriya prison, bana nawe muri iyi minsi yiwe yiherezo,
umwambike inkomezi, umugirire, umuhe ubuntu bwo kuguma agukunze, siko aguma agukunze, ntaguhebe, ntagute kubera ikibazo arimo ku bwawe. Ikindi, mbere gatoya mu bice vya kane turabona ishengero igihe cyose hahagurukaga uguhamwa, aba bantu barasenga. Basengaga gute? Basengaga bavuga ati, mwami, dore ukungene amahanga ahagurutse kukugwanya, biciye mu kuturwanya twebwe ubwoko bwawe, ishengero ryawe. Rero twambika inkomezi kugira ngo ntitudendebukirwe, ahubwo turushirize guhangana n'ubu buzima, turushirize guhangana n'ibi bibazo, turushirize guhangana n'izi ngorane zihari ziriko ziradushikira muri uyu mwanya. Ivyo bariko barabisengera, Imana ntiyabishuye kuvyo bariko barasengera, munyumve neza, naho yabishuye. Imana ikuye Petero muri prison, iramuzanye mu byo bati, sha Mana, ntitwari twagusavye Petero kuva hariya, twagusavye ko Petero aheraheza ubuzima bwiwe neza. Gute Petero aje? Ivyo arivyo vyose siwe. Il faut bien voir, atari umumarayika coba, murabizi yuko na Yesu bamwise ngo ni gisizimwe. Il faut yuko Mana turaba neza, kuko ibi sivyo twasengeye. Gute ubizanye? Twasengeye umwambike inkomezi aheze neza ubuzima bwiwe, twasengeye uduhe inkomezi ngo duhangane n'ubuzima n'ibi bibazo tuko turacamo. Gute wowe uzanye Petero ngaho? Kubera iki? Kuko Imana igiye kutwishura. Ntitwishura ibihwanye n'ivyo dusengera, ntitwishura ibihwanye n'ivyo twege twiyumvira, itwishura ibihwanye n'ububasha n'ubushobozi bwayo biva mu rukundo gukunda. Yesu ashimwe cyane. Ivyo ikora ibikoreshwa n'urukundo gukunda. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abaroma mu gice 8:26 avuga ati, ntituzi gusenga nk'uko bikwiriye. Twebwe ntituzi gusenga nk'uko bikwiriye, ariko Imana yoyo izi bikwiriye, ubwayo muri mpemu iradusengera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu nigiye kwishura, sindepanda n'ivyo mba nasavye Imana. Ni kenshi cyane nabonye Imana yentervena mu buzima bwanje, atari kubera yuko hari ico nayisavye, ariko kubera yuko inkunda. Yesu ashimwe cyane. Nkabona Imana iri kwirakora ibintu apana mu buryo jewe nabitekerezaga, ariko mu buryo buntangaza, kuko mbubonamo inyishu mu vyo nari ndimo gucamo. Yesu ashimwe cyane. Icyabaye niki? Igihe Petero yavuye mu nzu y'imbohe, usomye iyindi mirongo ikurikira, uzosanga ishengero ryagize gute? Ryarakomejwe, ryarasubijwemo inkomezi. Ni igiki cyarisubijemo inkomezi? Presence ya Petero hagati yabo. Mu yindi mvugo, mwasabaga inkomezi, jewe kubaha inkomezi ndaza kuzibaha biciye mu kubishura birenze ivyo mwege mwasavye. Nimwabona ivyo nakoze, biraza kubaha assurance yuko ivyo mwasavye mubifise. Yesu ashimwe cyane. Bene data, Imana ibiduha kuko idukunda. Kuko idukunda. Kubera iki rero dukeneye guhishurirwa urukundo rw'Imana? Kuko ni igihe gusa dutahuye urukundo rw'Imana, ubuzima bwacu bushobora gushinga imizi muri urwo rukundo. Niho honyene twubakira ubuzima bwacu, niho honyene turonkera amagara yacu meza y'impemu, aho ivyo dukora byose biba ari bivuye mu rukundo Imana idukunda. Ikindi, impamvu duhamagariwe kurondera gutahura guhishurirwa urukundo rw'Imana, nuko niho honyene imitima yacu izoshobora kugirira icizere Imana, kuko tuzi yuko Imana idukunda, atari kuvyo tukora, ariko kuko gusa idukunda. Yesu ashimwe cyane. Kuko idukunda rero ivyo ukora byose ibikoreshwa nico irico, urukundo, iragukunda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka dusenge.
ndashaka ko dusenga, murashobora guhaguruka dusenge. Ariko kandi ku muntu ari hano ukaba uri hano bumva yuko ukeneye urukundo rw'Imana mu buzima bwawe, reka ndakubwira Imana iragukunda. Imana iragukunda kandi na preuve yaguhaye umwana wayo Yesu Kristo. Kwakira urwo rukundo mu buzima bwawe ni ukwizera Yesu Kristo. Ukaba uri ngaha uvuga uti uno munsi ndashaka kwakira urukundo rw'Imana mu buzima bwanje, aka ni akaryo kawe keza. Wowe uri ngaha uduze ikiganza tugufashe gusenga. Nimba uri ngaha muri iki gitondo, Imana iguhezagire mwene data. Nimba uri ngaha muri iki gitondo, nimba uri ngaha muri iki gitondo uvuga uti iyo Mana yankunze, ndashaka kwakira urwo rukundo rwayo mu buzima bwanje, n'akaryo kawe turashaka kugufasha gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguhezagire mwene data, Imana iguhezagire, Imana ibahezagire. Haleluya. Murashaka gutera intambwe mwegere hano imbere, tubafashe. Abandi ndabatumire kugira ngo muhaguruke dusenge. Abandi reka ndabasabe duhaguruke dusenge. Wowe wadugije ikiganza n'akaryo kawe keza. Haleluya, haleluya, haleluya. Urahawe kaze. Karibu, 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 karibu. Haleluya. Nta rundi rufatiro rw'ubuzima bw'umuntu ruhari atari urukundo rw'Imana. Nta rundi rufatiro umuntu yo kubakira ku buzima bwiwe. Nta rindi vu umuntu akwiye gushinga ku imizi yiwe atari mu rukundo rw'Imana. Keretse gusa uhishuriwe, utahuye urwo rukundo rw'Imana, niho honyene gusa ushobora gushinga imizi muri rwo, hanyuma ukareka urwo rukundo rukugaburire, ukareka urwo rukundo rugukoresha ubwaro ivyo rwo rushaka, bitavuye mu rukundo rwawe, bivuye mu rukundo rwayo. Reka ndabatumire mwose ashaka kuduza ibiganza atangure gusenga. Reka ntumire ishengero ryose, murashaka gutangura gusenga. Saba Imana iguye guhishura urwo rukundo, saba Imana iguye gutahura urwo rukundo rwayo. Haleluya, haleluya. Reka nsabe mwege muri hano, mwege mwaje hano imbere. Nshaka juste ndabasabe mu majambo makeya uvuga ati Mana, mwashaka gusubira mu bati Mana, warankunze ntari uwo gukundwa. Urukundo wankunze rwatumye utanga Yesu Kristo kugira ngo ashobore kumbera incungu. Ndaje kuri wewe kuko unkunda. Rero ndakiriye urwo rukundo wankunze mu kwizera Yesu Kristo n'urupfu yapfuye ku musaraba kugira ngo acungure ubuzima bwanje. Ndasenze kugira ngo ushoboze iminsi yose kwama ntahura, kwama mpishurirwa urukundo wankunze, kugira ngo abe ari rwo nubakira mu buzima bwanje, mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye urukundo wadukunze. Mwami Yesu, ndagushimiye urukundo wadukunze. Mwami Yesu, ndagushimiye urukundo wadukunze. Mwami, uru rukundo nurwakabura rugero, n'urukundo rutaducira urubanza, n'urukundo rutadutererana, n'urukundo rutatwirukana, n'urukundo rwatumye ufata ikibanza cyacu ababi. Uri mwiza kugira ngo Mwami utwambike ubwiza bwawe. Urukundo rwawe, urukundo rwawe. Ndasenga kugira ngo Mwami, umuntu wese
ari aba bari ngaho imbere, ishengero ryawe muri rusange, twese twakoraniye hano imbere yawe mwami, uza no guhishurirwa k'urukundo dukunda, ubwo rwatumye uva mu ijuru ukaza mu isi, uzanye no kurondera icyari cyarazimiye, ubwo rwatumye uva mu ijuru kugira ngo uze kurepara ivyari vyononekaye, ubwo rwatumye uva mu ijuru kugira ngo uze ugarukane ivyizigiro ku batari bafise ivyizigiro, maze biduhe kumenya yuko mwana tuzoshika aho tujyana, mu byo tudatahura, mu byo babiduteye ubwoba, urukundo rwawe aba ari rwo rutuma dushikama mwana, aba ari rwo rutuma abana bawe bashikama muri ibi bihe mwana. Ivyo umuntu akora byose biba ari bivuye mu rukundo rwawe rwahishuwe mu buzima bwe mwana. Umugirire neza, ugirire neza abana bawe, ubahezagire mwami. Uyu munsi wa Mungu turiko turarangiza iyi ndwi, ubahezagire muri iyi ndwi tugiyemo mwami, ubuntu bwawe n'umugisha wawe bibe ku bana bawe, mu izina ryawe gera mwami Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu abahezagire, mugire indwi nziza, na cyane cyane yo kwifuza uguhishurirwa k'urukundo rw'Imana mu buzima bwacu.